ndeka we umutwaro ufise uyu munsi n'uyu nuwo kubaka amazu nuwo kugura imiduga myiza nuwo kwigisha amashuri meza abana bawe ariko ivy'ubwami bw'Imana nta na kimwe uri kuribaza. Ariko ndagira ndakubwire muntu w'Imana ngo ivyo ni ibintu bito imbere y'Imana, kuko ahantu hamwe bakunzi bahorikana TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, nta uringaniye nawe Data, wuzuye impuhwe, wuzuye urukundo, wuzuye kugira neza, kanatsinda uteba kuraka, ariko kwihutira kugirira neza abana bawe. Niki gitondo nzi neza ko wakoze bikomeye kugira tuvyuka amahoro, no muri iri joro wakoze bidasanzwe kugira ngo Mwami Imana turare mu mahoro n'umutekano wawe. N'ubu nsubiye kukwinginga kubw'izo mbabazi n'ubwo rukundo, ukomeze kubana natwe no kutugirira neza mu byo dukora byose uyu munsi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo mbega vy'ukuri urakunda Yesu. Haleluya. Uramukunda n'umutima wawe wose, uramukunda n'inkomezi zawe zose, canke ukunda ivyo aguha ariko wewe ntumukunda. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana, turasoma igice ca 21, dusome kuva ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 17. Yesu abaza Petero ko amukunda. Nuko barangije kurya, Yesu arabaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, mbega urankunda kurusha aba? Nawe ati, ego Mwami, wewe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati, ragira imyaga z'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yona, mbega urankunda? Nawe ati, ego Mwami, wewe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yona, mbega urankunda? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo, mbega urankunda? Aramwishura ati, Mwami, weho urazi byose, urazi neza ko ndagukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanje. Amen. Yesu agiye kuraba intumwa zasubiye kuroba ikiyaga ca Tiberiya, ngo yarashitseho arabona by'ukuri umuruho bafise, hanyuma ngo afata aracana umucanwa, arotsa ifi, tegura n'umutsima, hanyuma arabagaburira. Haleluya. Arabagaburira. Muntu w'Imana, aho buri hose, ibyo wowe urimwo vyose, intege nke wowe urimwo zose, Umwami Yesu ntashaka kuguheba. Haleluya. Ntashobora kuguheba kuko agufitiye urukundo rwinshi, agufitiye imbabazi nyinshi, arifuza kugendera mu murongo wo, umva intumbero yiwe n'umugambi afitiye uwaremwe wese, nuko agendera mu mugambi Imana yamuteguriye. Haleluya. Abanza kubagaburira, ahejeje niho rero yaca atangura kubaza Petero ati, Petero mwene Yona, by'ukuri wowe urankunda? Petero ati, Mwami, urabizi neza nawe atari byo wigirisha, urazi ko ndagukunda. Aramubwira, tumviriza, ragira imyaga z'intama. Haleluya. Kubera iki yamubwira ibi? Murabizi neza ko Petero amaze kubona ko Yesu apfuye,
aravuga ati birarangiye nta kundi, kandi mwibuke ko yari yaramubwiye yuko ari we azokubakako ishengero ryiwe. Mugabo aca yigira kwirobera, aca yigira kwirobera yisubira mu mwuga wa kera, ata ivyo umwami yababwiye vyose. Yamubaza ati vy'ukuri wewe urankunda canke ukunda mu biganza vyanje gusa ivyo ndaguha? Arasubira ngo aramubaza ubugira kabiri ati Petero mwene Yona, vy'ukuri wewe urankunda n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'inkomezi zawe zose? Ambwira ati mwami urabizi vy'ukuri. Ati uweza kurusha bakunkunda? Ati urabizi atari vyo uri kurigirisha je ndagukunda. Ngo asubira kumubaza ubugira gatatu. Petero ngera nawe yaravuze ati uyu muntu kubera iki aguma ariko arambaza iki kintu? Aramubwira ati mwami aturabizi ko je ndakunogera. Amubwira ubugira gatatu ati ragira intama zanje. Nusubire gushira ivyumviro ku bindi bintu, urondera ibindi vy'inyungu zawe, urondere ati ico ushinzwe ni kimwe, nukuragira intama zanje ko ni wewe ndazishinze. Haleluya. Nawe iri jambo umuntu w'Imana ririko ribazwa wewe uyu munsi. Petero ivyo yarabirangije kandi yabirangije neza. Nawe uyu munsi iri jambo rikura ribazwa wewe nanje. Mbega vy'ukuri turakunda Yesu? Mbega umwitwarariko wa Yesu wari uwuhe? Yesu umwitwarariko wiwe wari uko abantu bose bahindukira bakava mu vyaha bakamenya Imana. Haleluya. Bagakugwa mu rupfu, urumva, bagakugwa mu maboko y'umugwanizi. Uko murumva ko nico yabwira Petero, yamubwira ati je nkeneye ko witwararika intama zanje, sishaka ko ari nimwe izimira. Ego uyu munsi we niwo mwitwararika ufise? Canke witwararitse umutsima, witwararitse amafi? Urumva, twitwararitse ivy'uyu mubiri, ariko Yesu we agomba ko twitwararika ivy'ubugingo bw'abandi bariko bagwa mu mahonero. Mbega niyo nyota ufise, niyo nzara ufise, mbega umva we bikuraje ishinga? Yesu vyari bimuraje ishinga, vyatumye ava mw'ijuru asiga icubahiro ciwe. Imana ijana kwijana iraza ishushanya nk'umuntu b'umuntu. Mbega mwaza ko vyari vyoroshe? Ariko yarabikoze kuko yari afise umutwaro ukubona ahuza abantu n'Imana, kuko umuntu yari yaratandukanijwe n'Imana. Umutwaro yari afise no gusubira guhuza umuntu n'Imana, umuntu akegera Imana akayimenya, akamenya ko ari se. Haleluya, haleluya. Atari umupolisi afise inkoni yo kwica no gukubita, oya. Ngo yaravuze ngo ati noneho byose ndabirangije, ariko umusaraba ati nyota nari mfise, umutwaro nari mfise ndawurangije. Ndeka we umutwaro ufise uyu munsi n'uyu, nuwo kubaka amazu, nuwo kugura imiduga myiza, nuwo kwigisha amashuri meza abana bawe, ariko ivy'ubwami bw'Imana nta na kimwe uri kuribaza. Ariko ndagira ndakubwire muntu w'Imana ngo ivyo ni ibintu bito bita imbere y'Imana, kuko ahantu hamwe ijambo ry'Imana ritubwira yuko havuga impundu mw'ijuru. Abari mw'ijuru bose bagahaguruka bakavuza impundu bakaririmba ngo niyo umunyabyaha umwe gusa yihanye. Mw'ijuru ngo havuga impundu. Ariko wubatse etaje ya nivo 50, mw'ijuru nta na kimwe babona, nta mpundu zivuga. Wavyaye abahungu n'abakobwa beza, mw'ijuru nta mpundu zivuga. Wakoreshejwe ibintu bikomeye muri ino si, mw'ijuru nta n'uwunyiganyiga. Ariko ngo umunyabyaha umwe avuye mu maboko ya Satani, impundu ziravuga. Haleluya. None wewe udakwiye kunezereza ijuru?
umva udakwiye kunezereza umuremyi w'ijuru n'isi, umwete wawe ukaba ukuzana abantu kuri Kristo kugira ngo ntibaze bagwe mu mahonero ariko baze baraga ubugingo budashira. Yesu umwana w'Imana inyota yari afise niyo, kandi mwibuke ko n'ikintu n'isezerano yasize dusezeranije, yavuze ngo umva nimugende, mugende muhindura abantu bose kuba abigishwa banje, nibamara kuvyemera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Haleluya. Ati kandi mubigishe kwitondera ibyo nabageze vyose. Ati byo muzobishobora, muzobikora kuko ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Ati kuko Data ati yampaye ububasha bwose bushoboka mu isi no mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu w'Imana by'ukuri ukavuga ngo urakunda Yesu, gira umutwaro nk'uwiwe, gira inyota nk'iyiwe. Haleluya. Ugira inyota nk'iyiwe, ugera ikirenge mu ciwe, niho vy'ukuri uzoba ukunda Kristo. Haleluya. Haleluya. Kuko murumva ko na Petero yamubwiye ati by'ukuri ni waba uzi kunkunda, ntudusubire gukora ibitampimbara, ntudusubire gukora ibyo ntakuraza. Uri samuragwa, samuragwa akiye kugera ikirenge mu c'umuvyeyi wiwe. Haleluya. Rero nawe uyu munsi uri samuragwa mu bwami bw'Imana, bisigura ngo utegerezwa gukora ivyo wagutumye agomba. Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha. Sindambirwa Mwami Imana kugushima no kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Sindambirwa kugutazira no kuguhayagiza kuko uri umwami mwiza, uri umwami yadukunze urukundo rutangaje, n'uyu munsi nturahinduka no gukiri. Haleluya. Wahoze ugera neza, n'uyu munsi nturaramibwa kugira neza. Ugire neza umuntu wese azokumvira ijambo kugira ngo agire inyota n'inzara y'ukugera ikirenge mu c'umwami wacu Yesu Kristo. Ko yavuye mu ijuru atakindi kimukuyeyo, yakuye no kurokora ubugingo bw'abana b'Imana, kandi igikorwa yaragishoboye, hasigaye hacu gukora ibyo yasigaje. Mwami Imana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.